Ndabaramukije mwese muko muradukurikira. Ndabaye akaze mwese mu kiganiro cacu cuno munsi aho turiko turiga twatanguye inyigisho ku vyerekeye gukira ibikomere vyo mu mutima. Rero ndabaye kaze abantu mutandukanye kugira dusangire ijambo ry'Imana, kandi nkaba niteze yuko inyigisho iza kudufasha cane cane kubandaniza aho twagarukirije ku bariko baradukurikira, nk'abasenga Imana yuko itwigisha, idutahuza, iduhishurira. Imana itwigishe tugire neza. Ndazi yuko Imana ishaka yuko dutahura. Ndabona Lydia Kanyana tuvuze ati shalom shalom. Pastor Richard Otim from Uganda, shalom my brother. I'm sorry because I'm not gonna teach in English or Teso from Sorority. I don't speak the language. Maybe next time I'll be speaking in English, but today I'm just gonna teach in Kirundi, my language. Niza yuko rero abantu muri ku murongo mushobore gutumira abandi, mutumira abagenzi banyu kugira dusangire ijambo. Ariko kandi nshaka no kuvuga imbere yuko tubandanya n'inyigisho, nashaka kuvuga yuko inyigisho zindi zitanu za mbere mwashaka kuzisanga kuri YouTube. Mushaka kwandika ko YouTube, mwandike ko Ange Michel Muhayimana kuri YouTube zirahari, mushaka kuzisangaho kwa zitanu zose nazishizeko, ku buryo ushaka kuziraba unabishoboye ukazirungikira n'umuntu canke muri groupe abantu baba barimwo ku bantu bashobora kuziraba, kuko ndazi ko YouTube bivanye n'aho umuntu aherereye ku isi, si bose vyorohera kuraba YouTube, hari abo vyorohera n'abandi bitorohera. Rero mwashaka kumfasha kuzitanga kugira ngo izi nyigisho zifashe abantu benshi batandukanye baba bazikeneye, kugira ngo zishobore no kubafasha gukira nabo mu mitima yabo. Rero nashaka tubananye twiga ijambo ry'uno munsi, tubananirize aho twagarukirije mu nyigisho za mbere. Inyigisho za mbere twarize ku bikomere bishika bitatu. Bwa mbere ibikomere vya mbere twize ko ari igikomere cerekeye gutabwa la bande mu gifaransa. Ca kabiri hariho igikomere co guhebwa canke co gukumirwa, le rejet. Ca gatatu hari igikomere co gusuzugurwa. Igikomere co gusuzugurwa abantu benshi usanga babayemwo l'humiliation, sinzi ko navita gusuzugurwa canke iki, ariko ni ikintu co gusuzugurwa aho umuntu afatwa nabi, bakamushira hasi, bakamugaya, bakamushira hasi. Twarize ibintu bitandukanye kuri ico gikomere. Nkaba nsenga Imana ngo Imana ishobore kudufasha, ishobore kudufasha gutahura, guhishurirwa amabanga ari muri bino bintu ko turiga, ko nzi neza yuko abantu batandukanye muvyumvirije bishobora kubafasha, bishobora kubigisha, bishobora gutuma hari ubuzima bwiza mubamwe. Navuze nti abantu benshi baraba mu bintu, kandi ibintu bibabaje, ibintu bigoye mu buzima bwabo bwa misi yose, ku buryo baremerwa. Rero ntarinze kurandira cane, twari twabonye ivyo bintu bitandukanye nimeje kuvuga ko. Nkaba nsenga Imana ngo iyi nyigisho gikomere kindi twige ca gatandatu citwa guhemukirwa, la trahison canke betrayal mu Congereza. Niza neza yuko umuntu wese ashobora kumviza ino nyigisho aza gutahura, kumbure aza kwibona, kumbure aza kubona uwo mwubakanye, kumbure aza kubona umugenzi wawe, kumbure aza kubona uwo musengera hamwe muri church urimwo, canke aza kubona abandi bantu muri famiye muri rusange, abantu mugendana canke mukorana, kugira ngo ushobore no kumenya n'ingene ushobora kubafasha. Kuko abantu benshi baragendana ibibazo mu mitima, ugasanga turirirwana, abandi turagendana, abandi dusengera hamwe, abandi n'abantu turongoye abantu mu bikorwa bimwe dufise ibikomere. Ugasanga hari abantu bamwe tugenda turakritika, tugenda turacira imanza, tukanabanka bamwe kandi ikibazo atari uko ari abantu babi, ari uko bagiriwe nabi. Kuko umuntu ashobora kuba afise comportement zibi, ingeso mbi, atari ko ari umuntu mubi, ahubwo ari kubera hari ibintu bibi vyamubaye ko mu buzima, bigaca bimushamwo umutima canke inyifatire atari myiza. Rero nashaka no dusome mu ijambo riri mu gitabo ca Mika mu Congereza canke Mishe mu Gifaransa. Ndakosha Bibiliya y'ikirundi nuko niko nkoshora mu Kirundi. Turasoma Bibiliya y'ikirundi muri Mika gice c'indwi umurongo wa gatanu gushika umurongo w'indwi. Haravuga ngo
Michel chapitre 7 verset 5 à 7 haravuga ngo ntimukizigire umukunzi. Munkurikire neza ahantu abantu mubatse cyangwa muzokubaka siko ndababuza kugira abagenzi banyu ngo mubagire confiance. Niko ijambo ry'Imana rivuga, ariko ndashaka kuturishe muri application y'ubuzima bwacu bwa misi yose. Haravuga ngo ntimukizigire umukunzi, ntimukishimire inshuti, ufate n'akanwa kawe no ku mugore wawe mupfumbatirana cyangwa umugabo wawe, kuko twosha tubapika no ku mugabo, kuko wabyanditse n'umugabo, reka tuvuge no ku mugabo wawe, kuko cyangwa umugore wawe, kuko umuhungu akengera se, umukobwa agahagurukira inabukwe, kandi abansi b'umuntu bakaba abo mu rugo rwiwe. Ibi turabimenyereye, ni ibintu benshi tubayemo, ariko jeho nzohanga amaso uhoraho, nzokwitega Imana y'agakiza kanje, Imana yanje izonyumva. Rero urumva ngaha ariko atwereka uyu Mika kwarekana ibibazo abantu dukunda kugira ko bihera mu nzi wacu, bihera muhiri wacu. Avuze ngo ntukizigire umukunzi. Umukunzi ashobora kwa definition gusobanurwa nk'ujya muntu mugendana, ujya mu trustinga, wizera ko ari umugenzi wawe, ari umuntu agukunda, ari umucuti, wowe abanyarwanda ngo bita ngo inshuti magara, umugenzi ashika hafi ku mutima. Urashaka kumugira confiance, mu nyuma akaguhemukira, ahubwo trahison. Ugasanga ni umuntu mubakanye bavuze ngo ufate n'akanwa kawe no ku mugore cyangwa umugabo wawe mubakanye, hajya n'uwo mubakanye ashobora kuguhemukira. Binaza kwivuga ko benshi muri ko murakora kino nyigisho kumbure byabashikiye bamwe bamwe muri uko murabamwe. Ubu nyine ndiko ndavuga abantu mubakanye babahemukiye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, canke bigeze kubahemukira mukaba mutarabikira neza. Ivyo birabaho, canke uwo muvukana, canke mama wawe, canke papa wawe, canke abavuze ngo inabukwe ujya mu berme wawe, canke umuntu wo mu rugo wawe, bavuze ngo abansi b'umuntu kenshi bahera mu nzu iwawe. None woca umbwira uti none ibi ko bisigura iki? Ni kubera igikomeye cyo kuhemukirwa ca trahison ni ikintu gihera mu miryango iwacu, gihera muhira, gihera kuri papa mama, hama kikaja ku nshuti abaonkle abatante, hama kikaja kuwo muvukana, hama kikaja ku mugabo wawe n'umugore wawe, hama kikaja ku nshuti zo hirya no hino. Urumva ugasanga uko cycle igenda iraguka, uhereye muhira ku bavyeyi bawe ugenda iraguka, niko la trahison na nyene uburemere bwayo butandukana. Guhemukirwa rero n'umuntu ukunda wa hafi birabaza gusuma guhemukirwa n'umuntu wa kure. Nk'akarorero, urashobora kuvugira business ukagira confiance umuntu, uwo muntu ukamugira confiance mukigira business cyangwa ukamuha akazi mukorera ibintu, hanyuma akaguhemukira ibyo wari witeze ko gukorera kugira contraire. Sico kimwe nuko umugabo wawe yo kuvanga cyangwa umugore wawe mubakanye yo kuvanga, ahagukubita, akakuvyarira kw'abana, ahakora amakosa nyene. Urabona uburemere ntibuba bumwe. Je ndamaze kugira business n'umuntu umuntu nizeye washaka ari umuntu nakijijwe, kandi ya business itari ntonya, hanyuma ndamubwira responsable wabyo arampemukira, sanga wariko arubaka inzu, mahera angavura anyiba. Yari umuntu agiriye confiance, mwitwa ngo numukizwa entre guillemets mwene data. Niyo duhuye ndamusaba Bwana sifiwe pastor, niko yambwira Imana ishimwe pastor, iyo tuko turagera nko maraporo y'ibintu by'akazi, ariko nza gusanga abantu akabimbwa ategara kwiba, ati wowe urumva urabona ibintu byose uko urakora niwe yunguka, nawe yarakumariye amafaranga. Yari umuntu nizeye umukizwa mwene data, turamukanya Bwana sifiwe, duhura tukaganira amajambo y'Imana, ariko iruhande anca inyuma akanyiba. Iyo ni trahison, uko ni guhemukirwa, kuko hari amasezerano twe twagiraniye y'ukunkorera, ariko aranyiba. Ico cyo kimwe umubabaro nogira nuko no bikorerwa n'umuntu tuvukana, sico kimwe kubera ubucuti horase dufitaniye iyo tuvukana, sico kimwe nuko no bikorerwa n'umuntu wo hanze. Canke umugabo wawe iyo akuvanga akaja mu bandi bagore canke yarabikoze, sico kimwe nuko umuntu mugira business yo guhemukira. Meme si uburemere nabwo nyene burahari, mugabo nshaka kukwereka yuko uburemere bwo guhemukirwa bwa trahison iva ku muntu wo mu muryango, kuri papa, kuri mama, ko muvukana, ku mugabo wawe, ku mugore wawe. Urabona buraremera gusumba igicaho ukorerwa n'umuntu wo mu muzingi wo hanze. Rero hari ibintu bitandukanye bishobora gutuma umuntu aba mu buzima bwo guhemukirwa. Mvuze muri rusange ibyo ko ndavuga
ariko ngaha batubwiye ngo nzohanga amaso yanje ku Mana nyene n'agakiza kanje. Kubera iki? Imana niyo nyene idahemukira umwana w'umuntu. Hari abantu bamwe kumbure mufise ishavu mu mitima muvuga muti Imana yarampemukiye. Swati warabuze umuntu, umwana wawe, umuntu ukunda, umuvyeyi wawe, ivyo n'amakama aze kubona y'abantu bashavurira Imana kubera hari ibintu bimwe bimwe bataronse canke badafise canke babuze umuntu bakunda bakumenga Imana yabahemukiye. Ni ikibazo cubaza ukavuga uti Imana why me God, why me, kubera iki jewe, pourquoi moi, kubera iki? Ugasanga ico kibazo wagifise kumenga Imana yaraguhemukiye. Imana ntihemuka, Imana nta muntu nimwe yigere hemuka, ariko na Bibiliya tubwira, ariko Bibiliya tubwira ngo aravumwe uwishimira umwana w'umuntu, aravumwe uwizigira umwana w'umuntu. Umvize nakubwira, umuntu ari capable guhinduka, umugabo wawe ashaka guhinduka, umugore we arahinduka, abavyeyi barahinduka. Na Bibiliya tubwira ngo data na mama bazonta ngo ariko uhora hazonyitorera. Papa wawe arashaka guhinduka, mama wawe arashaka guhinduka, uwo muvukana ari capable yo guhinduka gukorera ibintu hamwe sigara boti none what happened. Urumva ukibaza uti nibiki vyabaye? Kubera umuntu n'umuntu, nta muntu n'umwe atari capable yo guhinduka uwo ari we wese. Hari abantu barabahenda ngo jewe nzogupfira, ngo urumva ngo aho uzoja hose nzojana nawe, ngo urumva ngo je nzogupfira. Nta wundi ashaka kugupfira atari Yesu. Umuntu abo yagaze urufasha no kwiruka gahunga, ariko Yesu yaragupfiriye, yarakwitangiye. Imana ishaka guhemuka ntihemuka, ngo yitwa ntihemuka. So Imana tugire confiance mu buzima bwacu, ntihemuka. Abantu mugabo barashaka guhemukira, ndazi abantu nuko murankurikira, imyaka ni myinshi, bamwe murakuze abandi muri bato, ariko uko biri kose ntaburi umuntu amaze ku disappointing. Ariko kenshi hari igihe tugira ama expectations are wrong, igihe ufise des attentes zitarizo ugakuramo realite mu attentes ufise, uza guhuramwo ama deception, ama disappointments. Abantu benshi turagira ama deception mu buzima bwacu kubera twagize ama wrong expectations. Urumva igihe cyose uzokuramwo attentes zo ukazikuraho ugashaho attentes zitarizo ku bantu, ukabagira confiance iri beyond ibintu bisanzwe, uzosanga ugize ingorane. Ugira amatante abantu baguye mu kira ugasanga afise ishavu ngo yarahemmukiye. Mbizi ndakubwira Imana nkuko nakubwiye ndiko ndashimikira kuri iki kintu, Imana niyo nyene ndashaka guhemukira umwana w'umuntu. Abantu turashaka guhinduka, nari ndamaze guhemukira abantu bamwe ndakubesha. Sinshaka kuja ngaho imbere ngo ndabahende azifu jewe ndi kinyabugingo gitambuka, ndamaze kugira amakosa nkayo guhemukira abantu. Ukagira umuntu aguha confiance ukamudisappointinga. Situngate twa pastor dwagara imbere tugisha abantu, hajya disappointinga abantu, ngene tuvuga n'ingere twitwara, ugasanga abantu babagize ko deception. None wacungutse none kunyigisha gute ibintu byo kudisappointinga abandi nawe maze gushikira. Ndiko ndakubwira ko na experience y'ubuzima nagiye ndacamwo, amwe nabayemo kera, kuvyambaye ko nakoze canke nakorewe. Rero ama experience yacu y'ubuzima niyo Imana ikoresha no kugira ngo twitwigishe, hama twigishe n'abandi. Rero uko urankurikira sinzi kumbure ama deception maze guhura nayo, ariko naganda kubwira yuko Imana ntikudeseva, ntishobora kudeseva umwana w'umuntu, ntishobora kugutrahisa, nta trahison. Ntushaka kwibwira ikintu ngo igende kivuge, ngo igende kibwira abantu bashaka kubabwira inkuru ziwawe, ingorane ziwawe, faiblesse ziwawe, ibintu bimwe mukuracamwo, ugasanga umuntu wayimubwiye ebana misi mike ugasanga histoire yazungurutse. Ndibuka umuntu umwe yigeze kumbwira igihe kimwe tugeze hareze imyaka, sinibaze bibaza ko ari imyaka hafi 9 gutyo canke 7, sinibuka ni 2009 gutyo. Yanyumvise ko ndigisha ahantu mu gikorane, yumva ngo arankunze cane, hama arantelefona anarafunye tarambwira ikintu kimwe ati Ange Michel ngenda kubwira ibintu by'iwanje, ati mugabo umvirize ikintu yambwiye kandi ni ikintu iriko nagaragaza maze imyaka ariko nagaragaza gupratika mu buryo nigisha. Ati ngenda kubwira ibintu by'iwanje, ndagusabye abapastori mukunda guhagarara imbere mukavuga amakuru y'abantu bababwiye ngo nakarambwiye, kandi ugasanga umuntu wo mwishengero ari ngaho nyene, ati abantu bamuzi bagacamye ati urya ni naka ariko aravuga niwe baganiriye. Ati sinshaka yuko uzomvuga, ati kuko ushaka kumvuga abantu bakamenya. Ati urabinyemeye? Nambwira nti nukuri ntabyo nzovuga, kandi urakoze kwico kintu ukimbwije ukuri uko cumva mu mutima ko ushaka gusanga amaze ugikora ayo makosa asanga ndiko ndakatura binsezerani. Yasubije nka 2 ou 3 fois, ndambwira umuntu w'umukobwa ndambwira nukuri nukwenda bigusezeraniye nta nakimwe nzovuga. Rero ico kintu hazi imyaka ishika hafi 7-8, baza imyaka hafi 9, cyabaye ikintu yankosoye, yambwiye ngerageza
mbega bishobora kuba bimaze kunshika inyuma yaho mugabo ni ikintu nama ndiko ndibuka yuko intahe z'umuntu yambwiye ari confidentiel ari confidential akambwira ati Ange ndi muri ibi ndiko nca muri ibi ndiko nca muri ibi nizica zibasije y'amanse nyuma yanje ngo ce magarara imbere ngo ntangore kuvuga ubutumwa bwo kwigisha abantu ndababwira ngo naka ngo numvise ibi ngo ari umuntu umvereza iyo na safe partie y'amatrahison dushaka gukorera abantu turongoye tubwi nk'abarongozi rero nizamwe abamwe ko murankurikira muri abantu muhagara imbere y'abantu mubigisha rero dusaba sagesse engene twitwara rimwe na rimwe mu bintu byo kuvuga rero ari gihe usanga umuntu ayemukigwa bihera muhira bihera ku bavyeyi babo abavyeyi benshi bahemukira abana babo nkuko navuze kinco kubata ico ni kintu ntashaka gusubiramo ariko umwana yereko arakura hariho akinco kumuhemukira mu kumubesha abavyeyi benshi muri ko mararira abana bamwe mufise abana batonyi tuyoya abandi dukuze abandi bana bakuze ariko turemagina incuro umwana bamubwiye ngo hora ndaza kuguha imbombo ndava ku kazi ndaza kukuzanira shokora ndaza kukuzanira ibinyi urabona umwana akaza afise des attentes muri we yuko papa canke mama canke mukuru wiwe wavukana aza kumuzanira ivyo yamwemereye hanyuma umwana yashika agacumubwira ngo niwe ugenza neza gusumba nzokuzanira urumva ugasanga umwana yama ari muri nzokugirira ibi none wibaza ko umwana aca kubona gute ubwa mbere yumva ko ari ni trahison yonye kuko wamubesha wamuhemukiye wewe yaragerageje yitwarana neza ayitwara neza ibyo wamusezaniye ntiwabikoze so icambere ubukoze umwana uri kuramwereka yuko uri umubesha ico ni point number 1 ikomeye ku bavyeyi uri kuramwereka ko uri umubeshi so ikintu cambere atagaza confiance kuri wewe kuko guhemukirwa bituma umuntu agutagaza confiance niyo consequence yabyo so amaze gutagaza confiance icambere nawe yanse kwigira confiance ko tangwa nawe kugira izo mechanisme zo kubesha atana ukay ibintu byo kubesha muri we inkaba abantu uzo gusanga abantu kumbura babaheranya amadeni ugasaba bafite amadeni umuntu canke wabyanse wabuze amahera yaroye uryamye après midi nyene inza kaza kadodora ati papa wa ni hari ugaca genda ukamubwira ngo ni hari ukaja muri chambre ukamuraba acabwira ngo genda uvuge ngo si hari umwana acagenda akavuze ngo si hari deje urumva urukura mu transfer iki ibinyoma mensonge ibintu byo kubesha umwana akazokura afise ingeso mbi zo kubesha zo guhemukira abantu z'amanyanga urumva kubera iki yarabikubonanye wewe uva ku kazi wamusezaniye ibintu kuza kumuzanira ibintu ntavyo wakoze utabikoze urumva haro trahison hariho akantu ko gutakaza ubucuti ko gutakaza ubwizigirwa ku mwana uza kugira umwana unzomwigisha ibintu udakora ntushaka kumubwira ngo gira ibi nawe umubesha umaze kumubesha kangahe ugasanga niwakora neza mu ishure ngo nzokugirira ibi ibyo rero barabidukorera ugasanga umuvyeyi urumva uraba disappointed hariho deception ugira ku bavyeyi umuvyeyi akakubwira ngo niwe ngo yama buwa mbere wavumbura amabulletin yiwe hano yanyegeje amavarizi ugasanga yaramuropeshaje ibyari ibintu by'amayesheki indwi urumva ugasanga yamenye nawe nyene kumagendera umugani w'abarundi ngo kumagendera hababa ugasanga mba ni ibintu byo kubesha so urumva hariho ibintu by'amadeception tugira turagira abana byo kubahemukira byo kubakorera ibintu bibi ugasanga umuvyeyi aragukorera ibyaha bibi wari ufise attente yuko umuvyeyi ari we gukunze ari kugiriye neza niyo wa mbere gukorera ibibi so arakumatrita gukubita akakwima ibintu wari ukeneye nimba wari ukeneye ibintu ama besoin de base ku mwana akabikwima byashobora kuba byarabashikira bamwe bamwe ko bakuru kino nyigisho aho umuvyeyi wari umitezeho gukorera ibintu ukeneye akabikwima atari ko yari umukene ariko abifise mugabo kubera kumbure ari umugabo w'imboregwa ari umugaca nk'umumama w'imboregwa ko ari abamama baboregwa bagakemesha umwana w'abaraho wasanga n'umuvyeyi ari irresponsable ivyo wari ukeneye ntabiguha wamusaba ibintu ntabiguha ugasanga ntacamfasha mu rugo n'umuvyeyi ari ngaho nyene aza kinjira agasoka bakubita defo kabakorera ibintu biteye isoni bamwe mugafatwa ku nguvu n'abavyeyi banyu ugasanga mwarabaye violé n'abapapa banyu ico ni guhemukira ni trahison yo kuri niveau hejuru yonye ku mwana w'umukobwa n'abahungu barafatwa ku nguvu 100 namanuko ndabivuga no kumengo
tuzi yuko abakobwa aribo bagirirwa amaviole gusa, n'abahungu baragizigirirwa n'abavyeyi babo, n'abo bavukana kumbure, n'abaonkle babo, ugasanga n'uwo muvukana yagufashe ku nguvu. Ico ni ikintu ca trahison, kuko ico wari umitezeko si ico yagukoreye. Wari umitezeko urukundo, ko guproteja, ko gukingira, ko kugwanira, ko kwigisha ngene witwara, ahubwo aciye akora le contraire. Rero biritwigisha neza yuko waje gusambura kubishi no gutiza shetani, ariko Yesu yazanye ubuzima busagutse, une vie en abondance, yazanye la restauration. Abantu benshi baragendana iyo shame, baragendana izo soni z'uko bahemukiwe n'abavyeyi babo n'inshuti zabo, abantu bari bizigiye, ariko ntibigere bubaka no kubivuga, canke ngo banasanga Imana basaba Imana ibakize mu mitima yabo, ugasanga bafise ama deception yuzuye, bamwe mukaja kuvyubakirako, ugasanga umuntu aragira des mécanismes z'ishavu, zo gushavura, zo kwigwanira, ikumbe ndazovuga ku ma conséquences yabyo mu nyuma tuko turangiza inyigisho. Rero ico ni ça fait partie y'ibituma abantu babaho ubuzima bubeshe, ubuzima bw'umubabaro, kubera bafashe ku nguvu, bahemukiwe n'abavyeyi, umuvyeyi yagufashe nabi, mu gukubita, kutagufasha canke gufata ku nguvu. Ivyo ni byo abavyeyi bashaka gukorera byose, reka babure kubikora abavyeyi bamwe bamwe. Hanyuma hariho n'amahorasiyo tuba turimo, imigenderanire turimo, abagenzi, umugenzi mukamuganira ibintu, mukagira ubucuti. Hari igihe ugira umugenzi, Bibiliya iratubwira ngo hari umugenzi agusumbira uwo muvukana. Twese turamaze kugira abagenzi nk'abo, turamaze kubagira abagenzi usanga baragiye confiance, hanyuma mu nyuma ahaguhinduka, ukamukorera ibyiza, umuntu ahagusubiza ikibi. Bamwe muramaze kubikora, mugafasha umuntu ari muri besoin, hanyuma umuntu bamufasha wewe icaza gukora agaca aza kugusubiza ikibi, akakwandagaza, akavuga ko uri umuntu mubi, ko wakoze ibi na biriya. Ugasanga wa muntu mwasangiye, mwaryamanye, mwagendanye, wafashije ibi na biriya, niwe agenda arakwanduza aho uciye hose. Kandi ugasanga kenshi ibyo avuga si ukuri, kumbura hari ikintu cabaye kitamunezereye, hari ibyo yiyumviriye, hari ibyo yashaka gushikako, hari ibyo yashaka gushikako mu buzima bw'iwawe, kumbura kuguprofita, mugani wa ya ndirimbo y'abarundi ngo araguprofita. Urumva, ugasanga igihe ubibonye aciye ashavura, agaca agenda arakrea ama mensonge. Ugasanga rero urahemukiye, umutima urafise umubabaro, kandi ibintu nk'ivyo yabikoze biragoye kuza kwijustifya ku muntu agera kwaraza hirya no hino ibintu bitari ivyo. Iyo ari ibintu vyo bari ivyo, nugira iki? Urihana kabandanya ubuzima bw'iwawe. Ariko atari ivyo birago, birakubabaza, bikakuronja mu mutima. None ukora iki? Ico Imana ishaka ni ukubabarira umuntu nk'uyu, ukamusengera. Yesu avuze ngo ababakoreye ibibi mu bahezagire. Ndio tuma la trahison, ça fait partie y'ibibi dukorerwa. Rero ni gikomere gikomeretsa imitima y'iwacu, aho usanga hari umuntu wagiranye ubucuti, ukamugira confiance, ukamubwira amabanga yawe yose, ica guhemba agaca aja kukuvuga. Defo kanongeramwo ama histoire yiwe iturufu, ashaka nuko ariko aravuga ibintu vyo, mugabo ugasanga afisemwo ibitungurusumu n'ibirungo vyiwe yashizemwo, nyene akabikaranga, ugasanga ni inkuru yakwiye ahantu hose, aho uciye mu bantu bakavuga ngo urya, kandi atari ivyo. Rero ibi singo ndabivuga ngo ni ibintu bikora ngo abapagani gusa. Abakizwa rero mumbabarire, abantu bakizwa muko murankurikira, ndabona ko muri benshi. Nta kintu asanzwe nka esprit de médisance. Esprit de médisance ngira mu mpisho niko ndavuga benshi mu Gifaransa. Impyemu yo kwandagaza abantu kubabeshera nka mu bakizwa. Iki benshi murakunda kugumuka mugashavura ngo urabona ngo ubusambanyi. Ubusambanyi ni bubi, Imana irabwanka, Bibiliya irabubuza, biranasambura umubiri wawe, irabyorora. Ariko sico caha conyene kiri mu bakizwa. Bicu ni kimwe mu byo bakora, ariko icana ibibazo bikugwa cane gusumba ibindi vyaha ni ikibazo c'umunwa, kuvuga, kubongera abandi, kubandagaza, médisance. Umuntu akaduka akavuga urusaku, yasanze muri no bihugu by'iwacu rero ngaha muri za Amerika n'ahandi, abantu bashaka kwankana, bakankana kugira bataramukanya, batagenderanirana, batavugana, kandi basenga muri ico kimwe. Bahura mu bikorwa, umwe ari mwene data, undi ari mwene data, bita Yesu ashimwe, undi umva bagahura. Sinzi je niko mvuga aho mperereye muri Amerika, kumbura bari muri Canada, muri Europe, Australia n'ahandi nuko murankurikira, nibaza ko naho nyene mubizi. Basanga abantu barankana, abantu bapfiki, waraye ibyo bariko barapfa, ntavyuzi, nta n'ivyo ubona. Bagapfuna nyene butagira umutwe n'amaguru. Birababaje ko ça fait partie y'iko shitani akoresha mu gusambura ishengero, mu gusambura ikigo c'Imana civuga butumwa. Nta hantu hashobora kugira impact mu buzima urukristo hatariho urukundo. Impossible. Rero ivyo abapagani babikoze
ku bantu batazi Imana batubaha Imana batizera Yesu babikoze n'ibintu ça fait partie bibagize. Ariko umwana w'Imana umuntu yamenye Kristo umwami n'umukiza mu bwimo bwiwe, hari ibintu bimwe tugiye kugenda turiyambura turavamo ku munsi ku munsi. Kubera iki? Asho yafasha umuntu kugenda uramwandagaza amubeshera uvuga n'ibintu bitari byo, navyo bari byo, hari ibintu bitabikuraba uraba hirya ukibananiriza. Rero ako karagaciyemo kubera ça fait partie ibintu byonone ubuzima bw'abantu, ubushuti bw'abantu. Hanyuma ugasanga nk'akarorero hari umuntu mwari mugira mwubakane muri fiance, mufise imigambi yo kubakana, hanyuma uwo muntu mukamuha umutima wawe, ukamuha ubwenge bwawe, urumva kamwiha umuryango bakamumenya, abagenzi bakamumenya, agera ahantu mu ikorosi agaca kubwira ati wapi kabisa, wapi je numva wapi sindimu, canka kuvanga ukamufata yagiye kuryamana n'undi muntu canke bagize ibyo bagira bitari byo. So urumva ico ça fait partie gikomere, ico rero kiyatusha ego y'umuntu wewe ndani muri identité yawe. Hari igihe nagushiramo complexe kumva ngo ntacu maze, nturi mwiza, nturi w'agaciro, ntubereye, ntacu uzovamwo, nta muntu azokwemera. Urumva hari amakonsekanse menshi aza kwa mu kintu cyo kubatwaye cyo guhemukirwa. Kumbura amwe mwarahabaye rega ndakubwiye bene data bamwe turamaze kubicamo ibintu nk'ivyo, ariko tukabirengana. Nta kintu na kimwe kiri permanent, nta kintu na kimwe kiri kiguma ibihe bidashira. Oya, ibintu byose biri passage, ibintu byose birahera, biri tugira ngo kintu cyose kibise umwanya wacu. Jewe ndavuga nti nta kintu na kimwe kidafite date d'expiration. Ikintu cyose umuntu abamo sinzi icyo ukora abamo kibise date d'expiration. Hariho ibyo tubana nabyo mu gihe kanaka excitant Imana ikabikuraho, hari n'ibindi kumbura bihera umuntu apfuye. Hari n'ibindi mwemwe bihera umuntu apfuye akava mu mubiri akaja mu ijuru ku mwami Yesu. Ibyo bikabya rero bisize inyuma. Ariko biri kose ibintu byose mbamwe ngaha kwisi, ibintu bamwe ngaha muri no buzima bwo ngaha kwisi, sinzi ibyo ari ibyo kuracamo. Uko biri kose birafise date d'expiration. Hari ibintu naciyemwo nibaza asenga Imana avuga Mana nzobivamo ryari, hasenga Imana umwaka umwe, umwaka wa kabiri, umwaka gatatu, kandi byambi hari mwemwe bijanye n'ibiguye mu kigo. Numva ndafise umubabaro utagira uko wovugwa, nkasenga bikara. Sinzokwibagira igihe kimwe nigeze guca mu gihe cuguye mu kigwa nk'iki. Sinshaka kuvuga ibintu byinshi mu detail ko ntibikenewe, ariko narahanu ndi abati ndemerewe mbabaye, mfise umubabaro ntugira uko nawusigura. Ico gihe mfata urugendo nja mu kindi gihugu kuvuga ubutumwa, nahanu namaze igihe kitari gito ngendagenda mu ntara z'ico gihugu. Sinibaza ni igihugu namaze amezi hafi 4, sinshaka kuvuga hariho, ariko nahamaze nk'amezi ngendagenda mfise ama invitation ntagira uko yovugwa menshi invitation imwe hava yindi fata train, fata indege, ngenda fata amabisi, ndi mu nzira muga mfise umubabaro utagira uko wovugwa. Ngenda nka motive abantu nakuzura mpemu yera, abantu bakabohoka bagakizwa. Sinokubwira ibintu Imana yako irakora, igakoresha umuntu mu mutima akomeretse afise umubabaro, ariko nkaja kuremesha abandi. Ico gihe ngasenga mvuga Mana ibintu nzobivamo ryari, ariko Imana igacenga ati ubuntu bwanje buraguhagije. Hari igihe uhura n'ibintu mu buzima ukumva ubuntu bw'Imana bwonyene buraguhagije, ariko igihe Imana hageze entre igihe c'Imana iyo kigeze ntunabimenye, uza kwisanga ibintu bimwe byagiye birikura mu nzira, ikokestrating ibintu by'iwawe, urabona ikatunganya ibintu by'ubuzima bw'iwawe, ugasanga ibintu byagiye biragenda wa mubabaro ugazosanga wandukira inyuma ukavuga ati byaraheze bya bintu. Kubera iyo ugumye hanga amaso ingwane yawe, ikibazo cy'uwawe gishogoye mu gacu mabaro ufise umutima ntikigira kiyava. Ariko biri tugira ngo duhanga amaso Yesu Kristo, ngo niwe atanguje ukwizera kwacu nibazo nagusozera, ni nawe yitwaretse ingwane zacu. Bitubwira ngo mumukorere imitwaro yanyu, mumukorere imibabaro yanyu. Abantu mufise imibabaro yuguye mu kigo y'abantu bapfuye, abagabo banyu bitavye Imana bapfuye, sinzi ko bitavye Imana bose, kuko so bose bitavye Imana, kuko yitavye Imana wigeze kuyizera wa Kristo umwami n'umukiza. Izo ni imvugo z'abarundi dukoresha zimwe ngo yitavye Imana gatwohereza imitima y'abantu. Si bibi, ariko si bose bitavye Imana. Bitubwira ngo hayigwa bapfapfira mu mwami Yesu, ko baruhutse ubutame bwaca nk'ibikorwa byabo, babaruhutse umuruho, kandi ibikorwa byabo bizobaherekeza. Niko bitwigisha. Rero hari abantu mfise umubabaro w'abantu babahemukiye barapfuye, n'abavyeyi banyu basokuru banyu babareze
papa wawe mama wawe umugabo wawe kumbe yaraguhemukiye yarakuvanga yarakugirira ibiki ugaba ufite ishavu uwo muntu yapfuye mwene data genda umurekure genda umuhezagira usenge uvuga Imana ndamubabariye marge ko atakihari kugira ngo wibabarire wowe nyene ukire mu mutima kuko imbabazi zifasha wewe umuntu wundi mubabariye hari abantu ushaka kubabarira ntibigere bakira imbabazi ibyo birabaho hari n'abandi babarira n'igihe munavuga ntibemerere amakosa bagukoreye utababariye ugaguma wicaye ngo je ngo sha bimwe by'abarundi ngo byaye bya wapi ni uri kurigira nabi ni ukuntu urya uburozi ngo buza kwica uwundi muntu ngo kwica uri kurankurikira no uburozi uburiye bwica wewe kutababara rero ni wewe uri kuriyica ni uremerwa ni ubabara ni uwo muntu bumuyikoreye mu mutima cufatira abantu wikoreye mu mutima n'abangana twige koza turababarira ubu narize ikintu tugize ikintu dupfa n'umuntu ari ibintu bishoboka ndagenda nkamubwira ati I'm so sorry hari abantu ubibwira ati mbabarira akabwira ati nukwinda kubabariye ukibaza ngo byaheze hazigiye ukona distance kona agenda arakuvuga genda nanugira iki ico ukora wewe iyo umuntu uzi kwama wabaje mu mutima mu Imana akakubwira ntubike inzigo mu mutima ntugume wakumira oya ahubwo ubirekure ugenda ubwane n'uwo muntu bwite ni kure I'm sorry mbabari hari igihe binagusaba ko umuntu umusaba ikigongwe kugira ngo umufashe kuvuga no kwatura hari abantu bafise kamere abayi narcissistic badashaka kuba kuvuga ngo mbabarira ngaro narcissism murayizi mwese aho badashaka kuvuga ati I'm sorry hari abantu bari egocentric bateye badashaka kuvuga ngo I'm sorry mbabarira yumva ngo yo bapfuye bari baryumeko abo kandi baremerwa mu mutima mugabo nabo nyene tukiye kubabarira malgré intege nkazi wabo rero hariho n'abandi mwahemukiwe n'abantu mwubakana abantu mwubakanye navuze abafiance abantu mategura kubakana bakagwemukira bagweba bamwe mwari mugeze kure mu madote abandi bari mugeze ku bintu ariko nagira mvuye ikintu hari abantu mwahemukiwe n'abantu mwubakanye abantu mwubakanye swati yaragutaye agutana abana arigira canke waramutaye wewe uragenda ni wahemutse canke uwo muntu wamufashe ari mu busambanyi n'undi muntu wundi swati umugenzi wawe canke umuntu utanazi ico kintu kakigendana mu mutima bamwe rero twica twifata mu buryo butari bwo hariho abaca babikwiragiza isi yose hari ikintu je nagikora nahora nkora kera yuko umukizwa agira ingorane agacandikira abantu ngo munsengere unatewe ugasanga ibintu byawe wabyandagaje isi yose ibintu byawe ntibikeneye isi yose kubimenya ntibikeneye ko abantu bose babimenya mu buzima umuntu aba afise abantu b'abagenzi bari hafi ushaka kubwira ingorane zawe barabaho utabafise usanga Imana ibakuzanira ikuzanira abagenzi ushaka kuvuga uti nukuri je umutima wanje ndumva naka nomubwira ingorane ziwanje akansengera apana ku bintu byose bicu byandagaza abantu benshi babikora ivyo bintu rero abantu mwahemukiwe n'abantu mwubakanye ico ni ikintu gikomeye kuko hari abantu muri divorce mwadivorce kubera mwahemukiwe n'umuntu yagutaye umunsi mwakubwira ati jewe singikunda I don't feel you akubwira ati sindakwiyumvamwo none umuntu ajya kubifata kigushaka ko atana agatima hagitera kiwawe basi ganakubite na rimwe basi none ubwira iki ntashobora gukora ico ukora no gusenga Imana akahindura imitima w'umuntu hari abandi babyara abana bakabazana muhira umugore yagucomokera akubyanira umwana defa kanaguhenda ngo nuwe wawe ukazoza kudekura ko umwana wabyaye wareze wise amazina wa pibiye hirya no hino ku Instagram ama social media no tubishira kenshi ukazosaba umwana asigwawe none ugira gute ucigire kuca wiyahura benshi muca mwimbira kuyahura abandi bacahurangira mu nzoga abandi muca muja mu mogi abandi muca mugute ngenda mwihore nanje ngende mbyare muri abantu bakise mukuri ivyo bintu Imana idufashe kuko ça fait partie y'ibintu biboshe ishengero ibi niko navuga mu buzima bwacu bwa misi yose rero nimba uri kurankurikira warahemukiwe n'umuntu mwubakanye umuntu mwari fiancé mwagira mwubakane abantu mwakundanye hari abantu usanga bagendana ibitoboro mu mitima by'abantu yagize amahorasyo y'igihumbi akaja kubaka bajya baramuhemukiye baramukoreye amagafi akamari wozage yuko anytime from now bashobora kumugirira igafe yindi
akama afise ubwoba kumbure nari kuvuga byinshi kuri iyo kota ariko sinzi nimba uri muri ubwo buzima hari abantu mubatse bamwe bamwe bikorera bagora mu ngo korera mufise ikibazo ca trust issues manque de confiance udashobora kugira confiance wo mwubakanye wamuriko acunga message ye uwo yandikiranye yaramusa n'umuntu wundi muri sex opposé mujya ninde washaka iki ngo muziranye gute ngo wamenye gute ngo habaye iki ngo yagutwengeye kujya ni kubera iki kweke yakuguye mu nda kujya kweke yakoramukije kweke muravyo kujya ugatwenga umviriza ugasanga uraraba ibintu by'amadetayi bimwe bimwe bitanakenewe kubera ikintu cugwe mu wabayemo abantu bari divorce kenshi divorce burya ni ikintu kibi ni ikintu kibi cyane kwahukana ni ikintu kibi kiragushira ahantu mu kaboate mu kabox nyene ukabahegwayo kwera wumva umengura umuntu wuzuye isoni atacumaze biragutera complex ugasanga ufite umubabaro mu mutima ubanze ubabarira urya muntu sinzi byakubaye ko sinzi horasiyo y'umuzi nkira zimeze sinzi izo wabaye nkira zimeze hari abonzi muri mukomera kuri kinyigisha nabo ntazi ariko kimwe muri ibyo waciyemo byose wibuke yuko Imana igukunda kandi niba ashaka guhestura ubuzima bw'iwawe ni Imana ishaka guhindura imibereho yawe ni Imana ishaka guhindura kahise kawe ni Imana ishaka guhindura umugani w'abanyarwanda amateka yawe histoire yawe ishaka kuyihindura ishaka kuyamberisa ibintu byawe byaraparanganye ikabihindukiza ikabigihindura ibintu by'agaciro ibintu byiza inoti y'isandolari y'idolari 100 iyiguye mu byondo ifise agaciro cyo kimwe n'inoti nziza iri muri banke cyangwa muri portemone y'umuntu canke muri konte yiwe zose iyo bazikuyeyo marabye ko imifise ibyondo yindi ari nziza ifise isuku iyo bazikuyeyo bakagenda kuzikoresha zigira agaciro Imana rero yashaka gufata umuntu asa nuko umengo ni inoti iri mu byondo umuntu yatabaganye umuntu yabaye nabi umuntu w'imboregwa umuntu w'umunywarumogi umuntu w'umusambanyi umuntu w'umudivorce umuntu yahemukiwe umuntu yakorera amagafe atagira ko yovugwa yagiranye business n'abantu bakamuhinduka abantu bakwivye amahera kumbure ibyo bintu byose byononekanye umutima wawe ekabyoza kaguhindukiza yagwa agaciro cyo kimwe n'umuntu atabaye muri ubwo buzima kandi agukoresha ndi témoignage y'ivyo bintu ndi ntahe itambuka y'ibi bintu kuko byinshi nabibaye mu byo nakona ngitangwa nabivuze bikenya nibaza ko nibike ntarabamo sindadivorce ko wapi sindanavyiteze sindanavyifunda ndasanga n'Imana ibyo shike nikindindi ubwo ndamaze kugira counseling z'abantu ba divorce ndazi how much it hurts ndazi nayo babaza ariko hari byinshi maze kubamo ndamaze guhemukirwa n'abantu dukundana nabwiye naje kumba yamaze guhemukira ndamaze kugira business abantu bakamemukira twakwana ibintu ugasanga umuntu araguciye inyuma puma arakuriye amahera kandi wari wamugiye confiance ari n'inshuti bamwe ndamaze guhemukirwa n'abantu batandukanye nafashije nagiriye neza urumva umunaga guhindukira kare agenda arakwanduza akonona yonona n'izina ry'iwawe ariko namuntu ashaka konona n'izina ry'umuntu uko biri kose n'ibintu bisanzwe ndamaze guhora ibintu nk'ivyo rero byinshi mu myaka mikenya amaze ndi kwisi rero nshaka kukubwira iki uko biri kose Imana ni Imana ishaka guha histoire nshasha birashoboka no matter what happened to you icakubaye ko cose ni Imana ishaka kuguha itanguriro rishasha ni Imana ishaka rero ikindi kintu gikomeye cyane umuntu numva ngo novuga ko mu kurangiza ino nyigisho y'ino munsi sinzi byakubayeko I don't know what happened to you I don't know it sinzi byakubayeko bamwe muragenda n'ibikomere by'abantu mu miryango iwanyu babahemukiye babatwaye amazu yanyu babatwaye amatongo yanyu babatwaye amafaranga abavyeyi babasigiye abantu babakoreye ibi bitagira uko byovugwa kandi mwarimo bakunda mwari mubizigiye ko bazobafata bakagira neza bamwe mugatunga mugatera imbere mugashika kure mugaca muvuga muti nzobereka Imana idufashe uko gishaka nishaka ko twihora oya sibishaka sibyo Imana ishaka Imana ishaka ko dukunda ishaka ko tubabarira muga navuze hari abantu ushaka kubabara ntibakira imbabazi ibyo navyo birabaho hari abantu batazigira bakwemera ko bagukoreye iryo kosa ryo guhemukira kuri bo bashaka kujistifya ibyo bakoze ni ibintu tubamo ni ibintu manaje maze kubamo none ucugira iki ico Imana igusaba no kubabarira rero hariho amasinye y'umuntu umuntu yahemukiwe
sinshaka kuyavuga kuno munsi ko simake ni gute umuntu mbega yahemukiwe yitwara ingena yifata mu buzima bwiwe bwa misi yose mu rugo rwiwe mu muryango kwishengero mu mashengero turajyana bazi ko abantu bahemukirwa mu mashengero ugasanga nari nabivuze ko kare ugasanga turongora abantu tubigisha turabahemukira mu gihe canke ubundi ugasanga abantu barakomerekeranije mu mashengero bigarajyana bigarashwana. Hari abantu baba bibaza yuko mugiye murajya amazu musengeramwo muba mugiye ahantu mengo ni mwijuru harya ni mu mazu ni nko fata muri hopitali ahagenda abantu bose bari muri hopitali umuntu wese yajyanye mu bitaro afise ingwara yiwe nico tuma hariho n'amadepartement atandukanye nico tuma hariho n'ibibanza bitandukanye byo abagwaye igituntu abagwaye kansere abagwaye imitima abagwaye amadiyabete abagwaye ibindi bigwara nyine bitandukanye hari abaje kwivuza mugabo bagaca bataha urumva hari abaganga b'ubuhinga butandukanye hari abavura amaguru hari abavura amaepole hari abavura hari abavura amazuru amatwi imihogo umutwe wose ashaka kuvura bose n'abaganga bakeneye abagwayi. Rero iyo muhuriye muri ry'amashengero musengeramo hari abantu baba ngo ibyaha mw'ishengero ndabyumva abantu bamwe bavyigisha nyine ugasanga umuntu yaviriye ibyaha mw'ishengero mu mutwe wiwe azi ko ishengero ari irya nzu basengeramo. Nico nibaza ko nzokwigisha ko umunsi umwe nzokwigisha ico ishengero kuko abantu ndacafise mindset yuko ishengero naryo amazu dusengeramo. No, Bible sivyo yigisha. Ajya amazu n'amasengero si ishengero. Biratandukanye isengero n'ishengero. Aho musengera na assemble biratandukanye. So ibyaha rero ntibiza muri kiriya kibanza mu tugifata ko kiri holy cejejwe which is wrong. Imana ntiba mu maboko yubatswe n'abana b'abantu ngambe mu nzu yubatswe n'amaboko y'abana b'abantu. Imana yafise ikinzi kibanza ibamo mu mutima wawe. Nzovyigisha ko nzogira video umunsi umwe uko ari abantu bubaha ry'amazu cane ngo tugiye mu nzu y'Imana ku rugezo rwo hejuru n'abayitwe twigisha abantu twama tumva umenga ibyaha abantu baje babizanye baje mu kirya kibanza ntiboza babifise ahubwo bakekuza babifise ko tugiye gukoranira hamwe dufashwe n'umuganga mukuru yitwa Yesu. Rero ibintu by'ukomeretsanya ni ibintu biba mu bakizwa bamwe bapagani ni ibintu biba muri ry'amazu musengeramo abantu iyo muhaje muza mubifise mu mutima. Cyo mu butumwa bwiza ni inkuru nziza iremesha imitima, ni inkuru nziza iruhura, ni inkuru nziza ibohora. Ubutumwa bwiza ni good news iruhura imitima yacu. Ni ubutumwa bwa Kristo yaje kudukiza, yaje kutubohora, yaje kuduha ubuzima busaguze, yaje kuturemurura, yaje kudukiza ibi bikomere tugendana mu mitima yacu. Ugasanga umuntu n'umuntu nyene ari seriye. Hari indirimbo imwe sinzi ko bamwe muyizi ngo Imana iri seriye irakunda abaseriye ibakorera ibiseriye kuko iri seriye. Murayizi iyo ndirimbo bamwe ntimuyizi ariko abantu mwabaye Burundi mu minsi yahera murayizi yaravugwa cane ku maradiyo yanasikiye mawuzi. Rero bumva hari abantu bazi ko Imana isi ugasanga nyene bapfiriye agakiza nyene umva bakaba bajinyitse kubera iki? Kubera bafise ibikomere mu mitima. Niyo ko aravuga ibintu by'Imana ukumva nyene ni ibintu nyene mere mutama keba nayo Imana yacu umbereza. Data Imana ni Imana nziza, ni Imana y'urukundo, ni Imana ishaka gukiza, ni Imana ishaka kukubabarira, ni Imana ishaka gukiza umubabaro ufise umutima. Sinzi umubabaro ufise, sinzi umuntu yaguhemukiye swati umuntu yaguhungu yakwemereye ko azokurongora ebana agaca kuca inyuma agahitana umugenzi wawe canke n'umuwe mwari mwubakanye yakuvanze ukamufata hama mukadivorsa canke mukaba birimwo warihanganye canke ni mwishengero baragukomerekeje mbaguhemukira n'umuntu mwakanye business agutwara amahera ukaba mufitiye ishavu. Je ndamaze guhura n'ivyo bintu n'abakizwa batandukanye. Harageze n'igihe jewe mvuga yuko ngize business atamukizwa nzoha akazi kuko byarambaye ko kabiri umwe baranwa n'umutahe wese umutambwira ngo bamwibye. None ugenda n'umutahe wanje mu mahera mbyina ko ndakora muri koti ya mariage. Urumva cari kinyoma carapoteraranyika. Nasuye kumona ngaha kuri Facebook anyandikiye inyuma y'imyaka ingahe none ngira iki ndababarira nta nzigo ndamugirira sinshaka kugenda niyo nzigo ntaco bimaze.
ntaco bimaze byonona wewe. Rero numva norangiriza ngaha nzobananya n'inyigisho yindi kubyerekeye ibiranga umuntu afise igikomere co guhemukirwa ngene yifata mu buzima bwa misi yose n'ingene ashobora kubikira. Niyo video yindi nzogira tugikomere gira kane nigikomere gira kane co guhemukirwa la trahison, hama tuja turangiza igikomere ca gatanu ca injustice co kurenganywa. Ibyo ni ibintu shatani akoresha mu buzima bwacu kugira ngo twonona tubabaza tubwire nabi ubuzima bwacu butume bubiha. Ugasanga abantu murubakanye mugabo mufise ivyo bikomere, umwe afise kimwe co guhemukirwa, uwundi agenda n'igikomere co gutabwa, uwundi co guhemukirwa canke co guhebwa ca roje, uwundi ca injustice. Ugasanga murubatse ivyo bikomere ntimuradiringa navyo, swate mubakanye ngo mubivuganeko, umwe amenye ingene agufasha canke ntiwasenze Imana ukiri wenyene ngo ubikire. Ibi nibaza ko ari ibintu no musi ntavyo ndiko ndigisha ko mugabo hazogera igihe ntangura kugisha ku vyerekeye ingo, kuko ndafise aka experience gatonya, ndafise byinshi nabonye nk'umurongozi nagenda rongora ngira ama counseling n'ibindi. Hari amakosa dukora twebwe tugira bamwe muhezagira ingo, abandi muri aba pastor, abandi muri abahanuzi. Hari abantu tureka bakaja kubaka tutabakuyemo iyo junk whatever junk lifestyle bari bafise muri bo ibikomere n'umubabaro ngo tubigisha badiringe navyo. Ugasanga mu nzu mwamuko murabomana muryana kubona uko muri mwebwe afise ibikomere. Ndashima Imana yuko nagiye kubaka naradirinze n'ibikomere byo guhebwa no gutabwa. Ivyo nivyo bazo bikomere nahuye navyo, abandon ahoje nahuye navyo, ariko shima Imana ko nagiye kubaka hari ibintu nakize nababariye. Chayman niyo ngenda kubaka muri 2008 famwe. Ndashima Imana ko bamwe mwaramumbwira ngo hanje ko atevye kubaka ganane ngo nibiki bari ko murabimbaza. Niyo shize agafoto kuri Facebook ndi kubona umukobwa nasanga ama commentaire amajana ebana ngo tubwire ngo tujye umunyu ngo niwe kuba Imana yabashaka kwanza kubunkitsa uno ndabibona iyo nza meze uko nari imeze rasha banirirwa mu biro kwa pastor, banirirwa kumvirizwa. Ariko Imana ishimwe ko nagiye kubaka ameze neza. Mbega ndamera neza ijana kwijana, ariko ndibaza ko 80 kwijana ari sawa. Ubu 20 niyo nzogenda ndakosora buke gushika Yesu agaruke kandi azonshoboza. Rero mwene data Imana bagire neza, mugire umunsi mwiza, bamwe muri ku murango abandi muri mwijoro. Ariko uko biri kose Imana igendere ingo zanyu, igendere ubuzima bwanyu, igendere imitima yanyu, bakize babohore aho mugwaye, aho mwayamukiwe mugende musenge. Tuzoganange na ushaka kugira etape zo kwabarira abantu baguhemukiye ibyo wokora kandi Yesu akapabere kugufasha. Wera binkijije n'abandi yabakijana ashaka gukiza. Rero Imana ibagire neza, mwitegize inyigisho tukusaba ko azirangiza. Navuze izindi za mbere ku bantu muje no munsi kuraba inyigisho, muje kuri YouTube mwandike ko Ange Michel Muhayimana. Hari ama video 5 ya mbere nagize, ariko mushaka kuyaraba mwitonze. Imana ibagire neza. Rero numva norangiza ndabashimira bari ku murongo, ndabona mutari bake. Hariho Lydia Kanyana, Richard Otim, Shani Manzi, Pamela Lagrace, Nina Kibindigiri, Love in Motion Canada, My Lord, Iradukunda, Rodney Bliss. Rodney, I'm sorry for you, brother, because I know that you cannot understand Kirundi, but you do speak some Swahili. I know that you speak Swahili, and hopefully in the coming future I'll be teaching in English. But right now, I'm just trying to reach out to my people, those who speak my language, Kirundi, and I'm still working on my English as my American. I'm not speaking English right now. I'm speaking American because British English is different, the one we speak here. Abeneto, Steve, Diego, Alex, Bizinski, Alexandrine, Ndakuramukije, Ngenzebuke, MDM, Christian Muhitira, Olivier Ndayizigiye, Frank, Hervé bite, myaka myinshi, Natanya, my friend, she said, I wish I knew what you were saying. Just teaching about how betrayal can ruin our lives and how most of us behave depending on how we were hurt.
So hopefully, as I was saying, maybe in the coming future I'll be teaching in English just for you who don't understand my language. And yeah, that is basically what I was talking about. And I hope that maybe when you come to visit me, I will share with you. And you know my story. You're my friend, so you know our story. Fabrice, Mark, DJ, Utoke Fiona, ça va? Elvis, wansel ma pause, Mugani Elvis, nizako nameze neza, Kaini Kururu, Arias Mama Fofo, nizako nameze neza na wewe, Hervé, Harerimana umubanyi, Enoch ngenda kuriyo, nizako nameze neza Enoch, Dani Ninganza, nawe nizako nameze neza, Neri Kigeme, Grace Nibizi, nawe neza kumeze neza na Grace, Jean Claude Simbandushe, nawe n'umugenzi, nizira ko mumeze neza mwese abari ku murongo, abo ntashoboye kuvuga amazina mashaka kunyihanganira. Rero Imana ibagire neza, Imana ibagire neza meshes ami. Ndakunda kuvuga, yindi uko ndavuga sishaka guheza. Rero mubw'ijoro ryiza, God bless you. I love you so much. See you soon. Bye. Ijoro ryiza mwese n'igitondo ciza bamwe abari ku murango, aho muherereye muri Afrika n'ahandi. Cyane muri Hope. Bye, umunsi mwiza.